Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahumuriza abagumyabanga bose ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD amagara yiwe ariko aragenda amera neza. Iyindi nkuru nziza, igitoro coba kiri mu nzira aho imodoka zitari nke zaraye zijabutse umupaka ziza mu Burundi zizanye igitoro cyo mu bwoko bwa essence cari kimaze igihe kinini carabuze. Ni mu gihe mu nama nshingamateka naho batanguye gusoroma umwimbu uri mu mirima y'amahegitari ijana leta yari yabahaye kugira ngo bateze imbere ibijanye n'uburimyi n'ubworozi biciye muri koperative yabo. Ku rundi ruhande naho Onamobe abanwanyi barayidogera yuko umutekero wayo wa internet bitariko birakunda ko bawuronka, nayo Onamobe nayo ikaba yasavye imbabazi abanwanyi bayo ikavuga yuko iri ku kivi kugira ngo iki kibazo bagitorere umuti. Aya n'ayandi ni muri burakeye aho tuza kugaruka no ku makuru avugwa mu bihugu duhana imbibe muri Kongo ndetse tujabuke no ku mugabane wa Buraya. Turabahaye ikaze mwese. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye yo kuri uyu wa gatandatu aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira ku nkuru ivugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahumuriza abagumyabanga bose muri rusangi ndetse n'abarundi yuko amagara y'uyu muyobozi yifashe neza inyuma yuko afatiwe n'ingwara itamenyekanye giturumbuka igihe bari mu masengesho yo gushimira Imana hariya mu ntara yagutse ya Butanyerera. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD rero ngo akaba ariko arakurikirana n'abaganga, ariko umukuru w'igihugu agasaba abagumyabanga kumusengera ndetse no gusengera igihugu, agasaba rero abagumyabanga bose yuko bohumura ntibasimba umutima. Ivyo umukuru w'igihugu yabishikirije kuri uyu wa 30/2025 mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD iri muri zone Ngagara komine Ntahangwa, aho mu masengesho mpuzamadini yama ariko araba buri wa kane urangiza ukwezi. Umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko iki ari cyo gihe kandi ciza cyo kuza bararaba imitego ituma umuntu ahemuka, agahamagarira abagumyabanga bose kwirinda guhemuka kuko ari abagumyabanga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari nawe rero yari yateye iteka ico gisabisho. Akaba yasavye abaraho ko ata muntu numwe yo kwitesha agaciro ku kantu gato. Eka rero akavuga yuko ngo iki ari cyo gihe ciza cyo kuraba imitego rero ituma umuntu ahemuka. Aya masengesho akaba yari yateguriwe ku civugo kivuga kiti muraraba ntimuhemuke ngo mumere nka Esau yahemukiye inkoni y'abagabo kubw'imfungurwa imwe. Aya masengesho rero akaba yari yatewe iteka n'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho yari yaherekejwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Ni inkuru nziza ku bagendesha imiduga ndetse n'abiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura, aho hari imiduga izanye ibitoro yamaze kugaragara yuko yinjiye mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma y'igihe kirekire ibi bitabonetse, aho igitoro cyo mu bwoko bwa essence cari kimaze kuba ndanse ndetse abakironka bakaba benshi bakora amagendera bakakironka mu buryo bwa magendo cyane bakaja ukirondera ku mupaka Burundi buhana na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho naho kikaba kitaboneka neza ndetse kibonetse kikaba cari kizimvye. Kuri uyu wa 31/0/2025 ibimodoka vyinshi rero bikaba vyabonetse vyinjira mu Burundi. Abarundi benshi rero bakagira icizere ati ivyo vyogumaho, ndetse naho imodoka nyinshi zitari zerutse kuronka igitoro bakavuga yuko bizosahiriza, kandi bagasaba yuko vyobandanya uko n'izindi zikaza, bigatanga icizere yuko mu misi za igitoro gishobora kuboneka hirya no hino mu Burundi. Ano makuru tuyabandanirize hariya mu ntara ya Kayanza, aho kuva kino gihe rero mu ntara ya Kayanza watanka n'imwe irekuriwe gusohoka ku isoko canke kugira ngo ive muri komine ija mu yindi. Ni mwitangazo buramatare w'iyo ntara Colonel Remicisha hayo yasohoye kuri uyu wa gatatu itariki 29/0/2025, aho asigura yuko iyo ngingo ifashe mu kwirinda irandagata ry'ingwara yateye inka yitwa isuna. Iyi ngwara yateye mu ntara zitandukanye nk'uko twagiye turabibashikiriza, ikaba ari ingwara ibangamiye inka rero kuko iyi ngwara yatevye guhera
buramatari w'intara ya Kayanza akaba yafashe ingingo aho asaba abajeje intwaro mu makomine, abajeje igipolisi hamwe n'abajeje amagara y'ibitungwa gukurikirana neza yuko iyi ngingo ishigwa mu ngiro neza, akamenyesha ko mu gihe iyi ngwara izoba itacibonekeza muri iyo ntara ariho iyi ngingo izohagarikwa. Muri kino gihe rero akaba yafashe ingingo mu ntumbero yo gukingira izindi nka zisigaye no kugira ngo bakingire ubworozi muri iyo ntara nziza ya Kayanza. Mu ntara ya Gitega naho havugwa ubusuma buriko buribonekeza mu mirima y'ibigori ngo bishobora gutuma umwimbu utaba mwiza muri iyo ntara ya Gitega. Abanyagihugu rero bo ku mitumba ya Jimbi muri zone Mungwa mu ntara ya Gitega bakaba bidoga ko ataco bazokwimbura kuko basanze imirima yabo y'ibigori yarononwe n'abantu bavyiba. Umwe rero mu banyagihugu bashoboye kuganira n'abamenyesha makuru akaba yavuze yuko ingorane abarimyi bafise ngo ari uko iyo vyeze abaje kurima n'abarimye rero ataco bahanoba, ariko kandi ubutazi ingene isuka ibabaza, akavuga yuko uwo ari we usanga ariko ariba agahomvya uwarimye kuko bahanyura ibigori bitaranera neza mu gihe ababa babirimye baba biteze kuvyimbura. Mu bikekwa yuko rero boba biba ivyo bigori hakaba harimwo abana baba bavuye ku mashure hamwe n'abakora urudandazwa rwo kosa ibigori ku mabarabara, aho urwo rudandazwa rero mu mwaka uheze rwari rwagiye ruhagarikwa mu ntara zitandukanye mu ntumbero yo kugira ngo ntibonone umwimbu kandi birinde n'ubusuma nk'ubwo. Abanyagihugu bakaba basaba abajeje intwaro rero guhagarika ingingo yo kokereza ibigori ku mabarabara, ndetse n'abavyeyi bobona umwana avuye ku ishure afise ikigori bomubuza iyo agikuye kuko boba batuma abarimye nabo aba bagenda barimarima kandi bari barabonye umwimbu mwiza. Bakavuga rero yuko leta yofata ingingo yuko ihagarika ivyo kotsa ibigori ku mabarabara kugira ngo muri iyo ntara ntibave basanga abarimyi barakoreye ubusa. Narirya umwimbu wari witezwe uyu mwaka mu ntara ya Gitega wari umwimbu mwiza, abarimye bakaba bashima ingene imirima yabo yifashe. Imbere yuko batangura umwimbu rero bagasaba yuko ivyo kotsa ibigori ku mabarabara vyoba birahagaze kugira ngo barinde abaja kuvyiba baja kuvyotsa. Narirya imirima imwe bayamura ku bigori bitarera bakabihanyura kandi bitari bwagere kwera. Abarimye rero bagasaba yuko leta yofata ingingo zose zibereye kugira ngo ubwo rudandazwa canke ubwo busuma barabe yuko bwogabanuka. Abashinga amateka nabo biciye muri koperative yabo berekanye yuko bashobora gushinga koperative ikorera mu burimyi n'ubworozi kandi bakaronka umwimbu. Iyo koperative yitwa Sokodepan ihurikiyemwo abashinga amateka hamwe n'abakozi bandi bakora mu nama nshinga amateka, ikaba yavutse itariki 22 Gitugutu mu 2020. Ivuka kugira ngo ifashe mu gushigikira ca civugo ca leta ngo umunwa wose uronke ico fungura, umufuko wose uronka amafaranga. Kuri uyu wa 30 iyo koperative rero ikaba yari iramutse igendera ku mutumba wa Nyamugari muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi, aho ahasanzwe hari imirima yabo rero. Imirima iri ahantu hangana na hegitari 100 muri iyo ntara. Buramatari w'iyo ntara rero akaba yarashimye akavuga yuko iyo koperative itanga akazi, ikongera igaha isoko abarimyi ku mwimbu, ikongera kandi ikerekana akarorero keza ko kurima hakoresheje ubuhinga bwa kijambere n'imbuto zirobanuwe. Nayo umukuru w'inama nshingamateka Gerasi Ndayibirabe akaba we yashimishije cyane n'umwimbu w'ibiraya baronse hamwe n'imirima iteye igomwe y'ibigori z'iyo koperative. Akavuga yuko iyo koperative rero ifise uruhara ntangere mu gushitsa ya mbono y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Agasaba izindi nzego za leta nazo wifatira ko akarorero. Gerasi Ndabirabe rero akaba yagiriye ko kandi yamenyesha ko bariko barategura umugambi w'ubworozi nawo kugira ngo baronke amase y'intabire, yizeza yuko ico kibanza c'Ikaruzi kizoba icakarorero mu by'uburimyi ndetse n'ubworozi. Tukabibutsa yuko iyo koperative yari yahawe na leta amahegitari agera ku 100 kugira ngo iranguriremwo ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Hari mu mwaka wa 2020 ayi koperative yavuka, ikaba rero itanguye kwerekana umwimbu ndetse n'imirima y'akarorero iyi koperative isanzwe ifise.
Tubandanirize ano makuru mu gisata cyo gutuma tumanako, aho ishyirahamwe rijeje gutuma tumanako amakuru canke no guhanahana amakuru na mobe. Iri shyirahamwe rikaba ryagize ikibazo aho abanwanyi baryo bidoga yuko ibijanye no gukoresha internet biriko biragorana, na cyane cyane yuko umutekero wa internet wabo bitoroshe kuronka muri no misi, aho kuri uyu wa 31/0/2025 hari haheze imisi 3 muri Onamobe bitoroshe inyuma y'ihungabana ry'ubuhinga bwabo. Abakoresha uwo muhora rero bakaba bari mu bibazo byinshi kuko ivyo basanzwe bakora bitariko bigenda neza. Ubu rero ngo gushiramwo umutekero wa internet muri Onamobe bikaba vyari bisigaye bigoranye cyane, ariko naho biruko muri Onamobe bakaba baremesha abanwanyi babo yuko bariko baraca ku giti no ku mabuye kugira ngo iki kibazo bagitorere umuti. Ivyo kandi bikaba bibaye mu gihe abanwanyi bayo bidoga yuko n'umuvuduko wa internet babaha udakwiye mu burere bumwe bumwe. Ni mu gihe kandi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, Martin Neretse yaheruka kugabisha amashyirahamwe ajeje gutuma tumanako no gutanga internet, ababwira yuko yabahaye imisi 3. Iyo misi 3 rero ikaba yarangiranye no kuri uyu wa mbere Ruhuhuma 2025 kugira ngo babe batanze icegeranyo n'igicapo ciza c'ingene bagiye gukora kugira ngo bashobore gutanga internet ndetse n'abanyagihugu ba telefone vyoroshe. Umuhora wa Onamobe rero nawo ukaba uri mu mihora yahawe gasopo, bakaba babwiwe yuko bategereza gutunganya ibijanye no guhanahana amakuru ndetse na internet mu Burundi kugira ngo barabe yuko abanyagihugu boruhuka, na cyane cyane yuko ngo ibice birenga 60% by'abarundi badashobora no gutelefona mu gihe na internet isanzwe yikwega. Ariko kandi si muri Onamobe gusa no mu yindi mihora abanywanyi bakaba basaba yuko umuvuduko wa internet babaha udakwiye, bakavuga yuko bowongereza, ndetse bakaba basaba yuko abajejwe gutuma tumanako boraba bakisuganya kugira ngo ibintu bigende neza. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imyidagaduro, duhereye muri sport, aho abakinyi bakiri bato bo mu guserukira gihugu intamba mu rugamba muri basketball bafashe rutemikirere buri indege kuri uyu wa 31/0/2025 aho bagiye Ikere hariya mu gihugu ca Egypt, aho bagiye kwitabira inkino zo gukurakuranamwo za Afro Basket 2025 muri zone senke zizotangura kuva itariki 3 kugeza ku itariki 8 z'ukwa kabiri uyu mwaka nyene turimwo. Amakuru kandi tuyabandanirize mu gisata c'umuziki, aho hariya Kinshasa umuririmbyi w'umurundi Mr Champagne yamaze kumenyesha abakunzi biwe yuko agiye gukorana indirimbo n'umuririmbyi w'icyamamare gihangange hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ariwe Koffi Olomide. Nyuma rero yuko azoba akoranye n'undi muririmbyi waho yitwa Eritier Wata, nawe nyene yasanzwe yaramenyekanye, bakaba mbere wewe bariko bakorana indirimbo, amasanamu bakaba bariko barayafata. Akavuga yuko kandi yagiye kubandanya akora indirimbo akoranye n'abandi byo bita ama featuring, ayo yise back to back, ndetse akavuga yuko agiye guteza imbere umuziki wiwe n'umuziki w'Uburundi muri rusangi. Akavuga yuko rero umugambi w'indirimbo yiwe na Koffi Olomide wamaze kugera kure kuko aba bose bariko baravugana. Mr Champagne rero akavuga yuko uyu mwaka ari uwo gukora, kandi yamaze kubonana na manageri wa Koffi Olomide ariwe Banganiya Richard. Bamaze kumvikana yuko aba babiri bagiye gukorana indirimbo. Ni mu gihe kandi Mr Champagne yaheruka gukorana indirimbo n'umuririmbyi Christian Bella rero akaba nawe baheruka gusubiranamwo indirimbo yise Niko Tu, indirimbo yakunzwe cyane mu karere, ndetse yatumye uyu muririmbyi akundwa cyane akamenyekana no mu bihugu duhana imbibe. Mr Champagne rero akaba ari n'umuririmbyi akunze kwiteza imbere, akunze gukora buri kimwe cyose kugira ngo amenyekanishe ibikorwa vyiwe kandi nawe nyene yimenyekanishe. Ano makuru tuyarangirize mu makuru avugwa mu makungu, duhereye hariya Igoma muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Inyuma yuko iki gice cyose gifashwe n'umutwe witwaje ibigwanisho wa M23, uyu muhari rero ukaba wagarukanye umutekano muri aka karere. Inyuma yuko sinzi intambara, abanyagihugu bamwe bakaba bariko baratahuka basubira mu zabo. Abo ni abari bahungiye mu bihugu bitandukanye, abari bagiye na cyane mu gihugu cy'u Rwanda gihana urubibe
n'iyo ntara bakaba batanguye gutahuka, ndetse abanyagihugu rero bakaba basubiye ku mirimo, ariko n'inyuma y'uko ibintu byinshi vyononekaye, aho amabutike amwe ibintu vyibwe, ndetse abantu benshi basanze basahuye no mu mazu. Ariko kandi abajejwe intwaro hariya muri ico gisagara ca Goma babifashijwemo n'uyu muhari wa M23 bakaba ariko bagerageza kugira ngo ibintu bisubire kugenda neza, isuku mu gisagara, gushira y'amatara n'amazi aho vyari vyarononekaye, ababijeje bakaba batanguye kubisubizamwo. Ariko kandi niki gisagara gisanzwe gicungerewe n'ababo mu muhari wa M23, ariko kandi ni leta ya Kongo ivuga yuko itabihevye kandi itazoheba kino gisagara, igiye kurondera ingene icisubiza kandi iri kitegura igitero simusiga cyo kwisubiza iyi ntara, yongere yisubize n'uduce twose umuhari wa M23 woba warafashe. Turangirize hariya muri Israeli, nyuma y'agahengwe Israeli yahanye n'umutwe wa Hamas hariya mu gace ka Gaza, bakaba bariko babandanya ivyo kuganira ndetse no guhanahana imfungwa, aho imbohe canke imfungwa zari zarafashwe muri iyi ntambara ziriko zirasubizwa. Israeli nubwo itarasubizwa abari bafashwe bose, Israeli kaba ivuga yuko umutwe wa Hamas rero watanguye kubereka abasigaye ari bazima ugiye kubasubizana, nyuma yuko abatari bake bagiye barasubizwa, bakaba bagiye barasubizwa mu maboko ya Israeli. Ndetse abanyagihugu bakavuga yuko ibi vyonyaruka abantu bose bari bafashwe n'umutwe wa Hamas bosubiza, kuko babamaranye igihe kinininya. Ni Israeli irahira ikarengwa yuko igihe kandi uyu mutwe wa Hamas utosubiza abantu bose kandi ukabasubiza ari bazima, Israeli itazohagarika gutera intambara n'ibitero bidasanzwe hariya muri Palestine na cyane cyane muri Gaza, inyuma yuko bahanye akaruhuko muri iyi ntambara, ndetse batanguye no kuza baraganira buke buke kugira ngo iyi ntambara barabe ingene yohagarara. Turangirize kandi mu ntambara iriko ihuza Ukraine n'Uburusiya, aho hariya mu gace ka Kursk hariya mu Burusiya, Ukraine aho yigaruriye aka gace, abarusiya bariko baragwana cyane bitanga kugira ngo bisubize kano gace imbere yuko ibiganiro bitangura, inyuma yuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump asavye aba bose yuko boja hamwe bakaganira, bakavuga yuko rero Uburusiya buriko burisubiza akarere kabwo kafashwe na Ukraine, ariko kandi Ukraine nayo ikaba irikira karinda cyane kugira ngo kazobe kimwe mu byo bazoganira ko kugira ngo Uburusiya buve mu bice bimwe bwafashe hariya muri Ukraine. Ni mu gihe kandi abasirikare benshi bari baje bavuye muri Korea bavuga yuko bariko baragwana ku ruhande rw'Uburusiya. Ukraine yemeza yuko abasirikare batakiri ku rugamba, ni nyuma yuko Ukraine ivuze yuko abasirikare bariko bapfa ku bwinshi, ariko kandi Uburusiya bukaba buvuga yuko aba basirikare batigeze bajanwa ku rugamba, ahubwo bari baje mu kwimenyereza ku migenderanire bari basanzwe bafitaniye hagati y'Uburusiya na Korea ya ruguru, bakaba bari baje kwimenyereza. Ariko kandi Ukraine ikavuga yuko benshi muri bo bari bapfuye, ndetse n'amasanamu Ukraine yari yagerageje kwerekana amasanamu yabo bari bafashe ndetse n'abari baguye ku rugamba. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru ya Burakeye, tubifuriza kugira ibihe byiza, naho ubutaha muri Burakeye yo kuwa mbere. Imana ibahezagire aho muri hose, mushikare mudukurikirana mwongera musangiza abandi ano makuru munadukurikirana ku mbuga zacu zose. Murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.